Bro, jeno entertainment ndayizi neza. Ibintu bishobora kuba tutabizibiye kare. Kuri sino kwirarana. Ni nk'ibyabaye kwa Karabasase na Meddy. Hari ngorane nabyumvise kuri Buja FM. Ari DJ Paul na Akim Moza. Yeah. Akim Moza ni manager wa Billman Boy. Yeah. Nabyo? DJ Paul nawe numudandaza. Yeah. Mugabo bose uko ari babiri bose n'abadandaza. Yeah. Akim Moza adandaza Billman Boy. Na DJ Paul nawe numudandaza akomeye cyane w'umuziki. Yeah, cyane. Kuko ujya yifitiye ibare, ifitiye boîte, ifitiye na The Voice. Naheruka kwahuka. Babonye na Peraps. Peraps. Nikikosa pezi tawaje. Wanalia. Nikikosa gari tawaje. Toma. Nikutaka Toma. Uko bien? Meze neza. Mimi niko meze neza. Tom send the voice killer. Original. Salama mzee. Namwona The Voice. Peraps. Masipu kumzee. Biko hai. Uko fresh? Mimi baiga kwa niambia toka nafanya tournage hapa. Idrissa passport. Ndio fast pole pole. Mzee watu wengi wanakujua. Wasalimie basi ukafisa kazuri kabisa. Watu wengi wanakujua, wanajua nyimbo zako, lakini hivyo wakukumbuki basi. Afrika nishazipiga nikachoka. Haya kadogo basi. Nishazipiga nikachoka. Ikibazo gitangura DJ Paul. No, story itangura DJ Paul atumye ko milioni. Yes. Araza nga. Hari muri 2022. Yeah. Kamilioni ajenga barakorana na projet. Hama muri yo projet havamwo connection ya Double J na Kamilioni. Yeah. Haba bategura gukorana project. Yeah. Pour le moment hari kibazo kivuga yuko DJ Paul ari $100. Hari kindi kibazo kivuga yuko Billman Boy nayo ni yagize iki? Ifise amafaranga yakoresheje. Yes, mukuri ya studio ama déplacement baravuga yuko batembereye mu bwiza baragira iki ibintu birebire sana uva yuko apo ni urazi yuko ari amakolab aba kuri kumusani vibe kuri yes ikora ko maybe mwumvise side imwe ivuga yuko yerekana yuko collab yabayeho twarihurije. Yes, yaramukunze yeah. Kandi ibyo subwa mbere biba undi nawe akavuga ati narishe $100. Okay. Yeah. Hajya. Satubi akeneye kuja muri izi monde zishaziba zo kwerekana umuntu afise inguvu gusumba uwundi. Ivyo bidusubiza inyuma. Yeah. Nabyo. Cyo tureka ibintu bya entertainment. Yeah. Biherere muri entertainment. Nabyo. Donc ntibijemwo iterabwo ibintu by'ikime ibyo twabihebeye baneri nati nibo nona ko biyo ari muri vacances witonze nona ko bikwiye no muri okay nyaje mu ba influencer ari yo mora yego gusera yarasigaye yeme loka yera ijya mpamvu ni fashe sivyiwe twebwe ibyo nirarapfungishanya bose simbizi gana mutabite biteye umeze neza era bahagarara ngaha imbere gatonya ugiye none gamuta ngiye muri ville ngiye mu bwiza sawa reka tujane naje kubera ko niyo ngiye imburugine akwijamo kera bro left energy drink inayo kuna guy boneka muzee ubu ibintu bishasha gusa je urabizi yuko je ndo murunda kujya ibyango mugabo numva inyota muzee bona mai kapsamazi kandi ya life kawaida kamenda yumvirize numve ko ari sawa izuba gibujumbura ryo ari kuyica muri mu bambe peti ono mba ngenda nakije ngambara sentire peti nje kumbambe taragura imiduga ni hatari aza kimbuga hata sentire bisi ari ntwatsi none atleta we gute watsa climatisere mu kina kitu oya ikena je kuva kera misi twagiye isi
kena ry'igitoro hari difference y'ikena ry'igitoro n'ikena ry'amafaranga. Aha. Nta muntu akena igitoro ntibazokubesha umuntu abura amafaranga. Ababuze amahera. Ni nk'umuntu aba akeneye ubuvuzi bakubwira ngo urumva mazi niyo mubambe peti arafise akanovera ukuntu bro jewe urabizi je ndi umurundi ijana ku ijana urabivaga bro mimi ni vrai burunde do pere do mere urazi intambara twagwanye dusapotinga umuziki w'abarundi kugira bari utwumviriza gusa bravo si nivyo gusa uvuye umuziki w'abarundi bisaba una supporting ibihingurwa n'abarundi imiziki umuntu yanyanyura umuziki amwita gute mu producteur sawa muri ikintu kiva ikintu mu producteur akora bacita gute mu gifaransa oya pana production produit none iyi ni iki ni produit none itandukaniye n'umuziki w'Uburundi wakozwe mu Burundi numviriza n'icyahinguwe n'umurundi icyahinguwe n'umurundi je nico kintu cya mbere supportinga icyahinguwe n'umurundi hariho ikiyago nigeze gukorana na Kireko ariko aransigurira ingene aho ninde yavuki ingene ninde yavutse arambwira ati ninde yavyawe ico gihe mu myaka 70-80 hariho umukongomani yitwa Kaparata bisigura ko ninde bagomvye kwigana ibya Kaparata bavyigana ala burundezi kwa ico gihe ku radio ni nk'abantu katwebwe twakuriye Bujumbura kera twaraba RTNB au-delà du son twaraba indirimbo z'abanyamerika nta twamenyeye ba PDD bande bose kwera nibo twabona muri televiziyo mugabo mu nyuma avec Jeremy Production n'abandi bamesha Bainza Desire n'abandi baca batangura kuza baraproduiza ivyacu uravyumva batangura kwimita biga waje gute wajuga bambara kujya bambara impuzu amafila ibiro voilà mu nyuma haraza baroriro barakora ibintu ala burundezi muri ico gihe cyo turitaho cyane by'abarundi turibagira za ndirimbo zabo kandi ku maso yacu ni wacu abo bantu byari bihangange urabyumva niyo mpamvu rero no munsi bivanye ni n'umuvuduko igihugu kirimwo wewe ndabizi nkahora mu Rwanda ndibazo barabonye ingene abanyarwanda bitwararika ibintu made in Rwanda urabona yuko arumva yuko produit yakozwe n'umunyarwanda nta yindi produit kwisi iba izireze niyo mpamvu je utazigera unsangana no munsi n'umwe produit atari y'abarundi niyo mpamvu uri umusanze ndikutira kano ka energy donc iyi energy rero imeze gute iyi ni ndundi shaka ihonje nta corona ngo hayi nta mpox arebo de songo mpox kameze neza ari difference oya abwo umvumengo yafise umvumengo okay iziboro ramaze kunywa Red Bull yego gafise guya Red Bull kararyoshe cyane gose muyiteste mwumvirize gafise guya Red Bull yes muze kuyitesta mwumvirize ni energy nziza iraryoshe cyane gose kameze fresh sana kandi kari mweshe misensa warenge dufite barabara meza angana sigasa neza bro iki amabara kandi basha mu gatondo bariko barayakubura bariko banavomerera mu gatondo no ku mugoroba mugabo ni mu bihe by'imvura ni buroga baravomera ko bakavura karahari bakavura karahari mugabo nako ibi biti biriko biramera imisi zazoba harakayaga kadasanzwe kabisa azoba hasa neza gose yego hama rero donc hari amazi hamwe na energy kandi byose bikugwanishyira hamwe rimwe byose hamwe rimwe iri ni iryo shiramo n'igijana kora na support wowe ntuwe niko ninywera ka support jewe ni made in Burundi tu nta bindi bintu nkwa intumbero yo abanyene urumva enda kwereke aba batipe nyene bakora na support urabyo niyo bakora na support ngabo support azi yuko
yuko twebwe nyene abarundi twayigwanije cyane kabisa Eh? ugeze aho bayugara ca nawe iva mu mwisite iyo niyo ngwani twebwe abarundi dufise uravyumva gusapotingana yeah wowe umunaka yasohoye indirimbo yeah indirimbo iriko iragira neza reka ndayifujiye ko nako yasohoye indirimbo reka nanje nce nsohora nanje yindi ubwa ndamwicire ugasanga aho n'umurimbyi afise inguvu je ndibuka igihe ndiko ndagira urubanza rwa mariage je naramutelefonye Satubi ndamubwira ati Satubi indirimbo yitwa ndemeye wabyinje ndategura imitego amitana je naramubwira Satubi ati indirimbo ntuyisohore oya yari Jove oya nagiye yasonze mariage gasibi dote nakubwiye dote Jove beni yahijya ejo ndabwiye igihe cya dote c'était le 20 avril urabana kuri YouTube indirimbo yasoheze le 20 avril ndemeye indirimbo yawe ni nziza mugabo aba promoter bose no munsi baza gupostinga yuko nagize dote reka ntusohora iyo ndirimbo no munsi bisijika kwa Libya Satubi ntiyanyumvira ni indirimbo nziza abantu barayikunze muga nkiri mu bantu uravyumva ivyo rero nagize wewe petite ico gihe ntigeze bitahura we cyo yambwiye ati ngo petit gusha ngo ngusigaye ngo ngusigaye we Satubi genda kubwije ukuri iyo ndirimbo yawe iraza kuba flop kubera umwanya ugomba uyisohoreye si wo uravyumva batu atayisikiye gwasohora indirimbo ni indirimbo nziza cyane mugabe iyo ndirimbo umwanya uyisohoreye si wo uravyumva ivyo rero nivyo ni bo abantu bafise iyo kamere nk'iwanje abarundi ni bake abarundi ngene tumeze uteye imbere ndagukwege usubire inyuma baba bashaka twame turi kurima twame turi abarimyi vuze ikintu cy'abasani vuze Sabi ciye nibuka yuko aheruka Belgique yego kandi n'abandi basani bariko baragenda ku bwinshi ni giki ubona ko kiratuma no musi muziki ndundi uri kuratuma usohoka mu mahanga no musi abandi basohoka kandi byo ikintu kimwe ni ikintu kimwe cyonyene Rudende ni ikintu kimwe cyonyene Rudende uno munsi baririmbye bijukiye gukora ivyunguka kubera umuzungu ikintu cya mbere urabona yuko barabizi neza yuko abanyafrika barakunda birya bihugu byabo mbe bagaciye bagera yuko birya bihugu byabo byubatswe na bene byo ego c'est vrai birya bihugu bya Buraya barabizi ibintu byinshi baje kutwiba ngaha muri Afrika baratwara arabadutwaye inguvu nko muri za Amerika zo urazi imyaka abanyafrika bamaze arabacakara n'imyaka myinshi ikintu tuvuga yuko gituma uno munsi abaririmbyi bariko barahabwa amaviza n'umuzungu arabona neza yuko uno munsi umuririmbyi ari mu byunguka ngaha gusumba uko bagenda kubaho hariya kuko ntushobora kumbwira dufate nko par exemple hari nk'abaririmbyi ngaha ku kwezi ashobora kwinjiza nk'idolari 200 chaque mois akasanga buri kwezi ama platform yiwe za Spotify za YouTube zande bagiye kuraba bakaraba amastatistike afise bakaraba kuri YouTube ama views bagira niki bavuga ati hausa kwa $2000 par mois ego c'est vrai abaririmbyi bagomba kubaho ubuzima buri expensive cyane uravyumva mugabo nabo baho ubuzima buri expensive barabona neza yuko iyo income binjitse kubera ubwo buzima buri expensive babamwo ni buri contrôler na banki oya kubera banki yonyene ibona ati umu artiste yinjija ngahe Satubi kuno kwezi yinjija ngahe ibyo banki irabibona muga banki neza kumenya ati yaspendinze gute kubera urabyumva kwe ahandi ho biri contrôler bivuye n'amapema ngena spendinze amahera none ko bari hana ku mantu nzenya okay ntwara mu Rwanda nabonye yuko bakoresha mu bamani cyane yego cyane hano hose ni moto iriya kuri momo kubera iki ajya moto wirishe kuri momo bisigura yuko ibintu ama movement yose ari contrôler nivyo vyibi rero ubona ino rusansuma igihugu range twari twatanguye derrière kugira abantu bose bamenye ingene tubaye urabyumva bro rero aha mu Burundi muri banki barabona neza ati Satubi yinjije $200 Dramati yinjije 2005 igihumbi ku kwezi kacwaro ati none ni yahe mpamvu uno muntu tubona ano ma movement afise kuri banki ko tubona ari ama movement arengeye umwene gihugu ari standard mu bihugu byabo kubera bajya muri bijya bihugu baba bafise ingene amafaranga bayi yose haruye igitoro kiguraya ibuyaguraya
déplacement nuku internet iki mugabo twige ngaha hariho accès yaje amafaranga yawe kandi ugacushira no kuri toyi iwacu ngaha ibereye ngaha kabamesha yironkeye bibiri uko bigenda kose umuntu afite $2000 ari mu Burundi asumba kure ufise $5,000 ari muri Amerika kubera je bibiri byanye kanondera abamesha banje bakabimvunjira ndonga inoti isa neza hafi miliyoni 10 urumva na enjoy babaho ibyo y'umuzungu byo byose arabiraho nubane ati ndako example kaboro nuze TK hari umuntu yabaje ati none kubera ko ne Ami Pro yagiye hari Ami Pro dernièrement aheruka gutegura ibintu biri expensive sana kandi urabona ko yatumiye na ambassadeur ni inguravyo turiko turategura hasi amisusuke niho iwabo mbege ntaca yene hagiye kandi yapfiriye ngaha haranye ngaha nyina uravyumva ka bro na urumva manake izi ndiko ndaguhereza ibintu byose ngaha biba biri contrôler urabyumva ati none Ami Pro yaje ngaha yagiye Igitega ashobora gutegura ibintu bishobora kugwiza bano bantu bose akoresha ijya Ami Pro Entertainment bagate umutipa ari ngizi nibiharuro baraba Ami Pro ari mu bantu ngaha bakora ivyunga kuva kera niyo mpamvu ubu yajya amadiri menshi kenshi ubona kuri bank basaba historique bancaire uri mukuru wa Sokey yego cyane gose never done kamanda salama boss uko bien hivi yana biko wapi bakina ige bariko bena metera ko matournage hapa wapi urupango wapi ura joine sawa wafika abangari uravyumva roga bro namukunze never die yo mukuru wiwe niho wabona Sokey ase tuba twamwice ngaha nyene juste ngaha bamwiciye nyene yaratashe no yaratashe kandi urumva ni amabifu ya kera gusa yari serie y'amabifu niyo mpamvu rero amabifu muze mutinya amabifu kuko uyu muziki ugwego uri kurajako turiko tujya ku rwego rwo hejuru cyane rw'ivyunguka urumva turiko tujya ku rwego rwo hejuru cyane hagiye umuntu nyene mu vyunguka vyo arakumena kabisa urumva mugabo Sokey pare yuko bimwe bavuga bati ngo umugore w'umuntu ni sumu umugore w'umuntu ni sumu cyane nkura nayo mfise yuko weba yagenda yari isumu umugore w'umubosi Sokey yari isumu kiramuhitana niko bivugwa ifo ko mu bitohoza yaga yuko hari isumu yari niwa mugani mugabo bavuga yuko mke wa mtu ni sumu kujya kwa mama Shamika kama Shamika n'umugore wawe nawe utaramukwa sasa indiraga doteka harimo yisi yego urashobora bashuje hanze bazi hazara ubushuye burenze urinze ubushuye bumeze bwoshobora kubera ukumva ndanje basi mu gatuza ntaribi urabyo ntaribi reka burugini irimo yapfira kuri bata ku munsi wa mariage cyesha kuno munsi ndagoye content imeze fresh jewe ingunye yo mwisite urumva roga bro urumva mu bisanzwe tuvuga mikro kuba yara donc umviriza niyo nakubwiye ati nagomba garuke bya Sokey urumva uno munsi abantu bari mu vyunguka uramvaga bro nta mpamvu nimwe yotuma babima visa bro nta mpamvu niyi yotuma babima visa kubera enda kweli ega shaka imwe na ba RC Greta ega ba RC Greta ba RC Greta baduze zanda kugarika ntibashiye muri Serbia bagena Serbia buje bati mugabo RC ndamukundira vraiment urumva hari abantu baba bafise dream bafise indoto nini ya
mugabo ivyabo bitabahereza access yo kuronka ama income yotuma bemvesta cyane ari abantu bize none jewe no musi sinzi ko abonye ibintu nanditse kuri Twitter mvuga ingene abantu bize amadoktora nurumva abantu baherekeje umukuru w'igihugu bagaca banyerera naho mbise baherekeje premier ministre bagaca banyerera kandi baba barungiswe na leta bafise umushahara wa leta byose ari bya leta je ndazi n'umuntu yari umumizisye warashaka yakora muri ntuze muri orchestre nationale umva ko yari umunyamuzika yembwa na leta yaciye Serbia aranyika uravyumva asanzwe afite umushahara wa leta kweli alez mugabo uno munsi angoma ndakumisha abo bita le vrai patriote twebwe nta mushahara wa leta dufise numva umukozi wa RTNB ntabajama bumvise bagiye muri Italy baca baraponyoka amakamera bayasiga muri nunga muri France muri Jeux Olympiques aba ba Dorcas barutse na Kazoza FM bagumyeyo hari abaponyoka voilà mugabo twebwe le vrai patriote twe turagenda tugasuma ubwenge tukigarukira kubera tuzi yuko ngaha hatuna tatizo niyo mpamvu abantu ba mbere bazotuma dukura naba ngaha abazana ama produits aba ndo batatufana tunafanya nini dukura kubera iki aba ba produisa pour nous c'est nous les consommateurs urabyo urabona munsi raba nk'akaroro nka Vanny Ice afisa amakontra ngale none nk'uyu umubwira ngo agiye guponyoka Mokenzi afise kontra zinga umubwira ngo agiye guponyoka ahembwa na leta none Fernando afise kontra zinga umubwira ngo agiye guponyoka Dramati afise kontra zinga umubwira ngo agiye guponyoka sasa alors niyo mpamvu rero abantu bo tuze tubashingire ntahe ejo rero leta izoshimenya ahantu ishira inguvu nyinshi kwa twebwe bugira turabise ba docteur DG wa BRB gouverneur wa BRB muziki Norma producer ule pale uno musi raba Fabrice areka yarubaka ibiki numuki sasa alors si hatuna problem ata moya twebwe nibura turagenda tukabayo tugataha okay nta munyamuziki numwe kiretse none enda go example kiretse bekiretse nde bagiye bagatuka Burundi ni bande abasani ninde abashiye Serbia mugabo nabone babutuka kugira bironkera impapuro mugo umutima ba Mario baragenda urumva oya bagana bamesha ndabazi bagana bapeti kwera systeme bagira mbiriza bagana abandi bantu bro bajya kwera ama passport baca bayanyegeza bacomotse hariya ntibita Barundi shavuga ati genda umukongomani komisiyo dosiye yiwe hariya bamusevinga nk'umunyekongo niyo mpamvu akeneye kwizira mu Burundi yizira yareze kubera igihugu aba yahunze none nka DJ Mari wavuze ati jewe mimi ni mubembe wo hari aya Mari navyo woharira mubembe vrai bembe nkajya ba RC Greta ndazaga bitwa abanyarwanda kazi hari oya shetu munyamurenge yes Kongo kugira iki titewe ni Congolese komsa cyamwe bamusevinga muri systeme nk'umunyekongo komsa akeneye kwizira mu Burundi arakwaye ko areze kwera muri systeme ntibabirimo kandi bajya ikintu nakubwiye cya RC Greta mbeyizi bikumengo nambayize economy nambayize biki urumva ibintu byose yize byaraje muga barakunda entertainment bisigura iki muri ivyo yize yari kuronka ubuje gaca bw'investisa muri entertainment mugavuga ati ahantu hongene hari gere rya nyuma nuko ngenda kurondera ahantu hari mendevre imeze neza ipanze bye kugira ngo amafaranga yo kwinvesta esigeta ashobora gukora entertainment ategeza kurondera anashobora kuronka billet ifaditse kugira yishire kubera ngaha biragoye yuko yoronka budget ikwiranye n'ivyo bakeneye uravyumva niyo mpamvu bamwe bacavuga bateka je nico mokere ndafapa sinoko ndaba live ya Big Zoe acashira ko Dramati akamwe ati unasuye kandi kuronka amahigwe ubu ho huronsa amahigwe yo kuja muri Amerika mbega naho uzogaruka acara Jean Detail amusiguriye impamvu ahubwo yotuma ataguma hanze
urumva amwereka ubuzima bwo buri ngahanye ko ari bwiza gusumba kuba rero kuko ivyo kujya yo ko bisigura ati ivyo yoba yinjiza ni vyinshi papo yuko yoja kuba hari none ico ngangarukaho kandi uno munsi Double J na Kiriku basubiye kandi kugenda iburayi uherutse bari bagiye muri tour n'ubu kandi barasubiye kandi ubu naho bari muri Swiss barayi bakoze show iburaya byerekana ko mu Burundi uno munsi kazoza ku muziki Burundi ari keza ariko kandi twibuke kandi Double J entre yarasohoye indirimbo yitwa Sinokwirana na Jose Chameleone Sinokwirana indirimbo nziza nziza cyane gose na Jose Chameleone mugani indirimbo ikatera ingwane nyinshi bane nyabaki kare ingwane nyabaki kandi angwane nini no bro je no entertainment ndayizi neza ibintu bishobora kuba tutabizibiye kare kuri Sinokwirana ni nk'ibyabaye kwa Karabasase na Meddy hari ngorane nabyumvise kuri Buja FM ari DJ Paul na Akimoza Akimoza ni manager wa Birman Boy nabyo DJ Paul nawe numudandaza mugabo bose uko ari babiri bose n'abadandaza Akimoza adandaza Birman Boy na DJ Paul nawe numudandaza akomeye cyane w'umuziki cyane kuko ujya yifitiye ibare ifitiye boîte ifitiye na The Voice wabonye na Peraps Peraps nikikosa pezi tawaje nikikosa gari tawaje Toma nikuze ka Toma uko bien meze neza mimi niko meze neza Tom send The Voice killer salama mzee namwana The Voice Peraps masipu kumzee biko hai uko fresh mimi baiga kwa niambia tuna nafanya tournage hapa Idrissa passport ndio fast pole pole mzee watu wengi wanakujua wasalimie basi ukafisa kazuri kabisa watu wengi wanakujua wanajua nyimbo zako lakini hivyo wakukumbuki basi Afrika nishazipiga nikachoka kadogo basi nishazipiga nikachoka kadogo basi tukata hivi ka 20 seconds ka 20 seconds mzee ingine 20 seconds narudia mimi ndaziwapatia asante sana mzee mimi ndaziwapatia uyamwita Peraps mzizi wa Black is Black zamuda mwebwe bamenyesha makuru ingwane yanyu ushaka kuze kumbwira bya Dramati byande ngaba Peraps ngaba fise histoire ndende bo kubwira urana nk'uyu yaguma nga ibintu ngomba mvuge kuri noka ya DJ Paul na Birman Boy byose biguhereza igicapo kimeze neza cyane ko ntandagifatanya n'igihe cyabo ko nabone sasa Peraps mimi niko na swali moja juu hapa pauka kesi kadogo hakuna ni nyuma ya kamera kuna tatizo kuna kitu kimoja ni muhimu mwe ile kipindi chenu hakuna ikana kamera huku ni kile kipindi ile sauti yangu ndio inaenda sauti iko hapa mimi ndio tukidekida sauti yangu itaenda kwa watu kwa sauti itasema nikisema vibaya niko na kujibia pale hii kwanza watu wangalia wanasikia sauti yangu ukishaniuliza kitu kwanza kikishaenda vibaya watanichukulia vibaya kishaenda vizuri watanichukulia vizuri hapo na mimi wako wanasikia watu ndio niko nakwambia hapo mimi niko mtu mwenye ambaye nimesoma na nisikia hapo na nikanelewa nikafanya vitu sawa hakuna interview tanikuia tu barabara ndio kawaida hapo akina Igor alikuwa anafanya tournage hapa sasa tulikuwa tunafaka emission kidogo tunaongea na hawa kuna kuna fasi kwenye nilikuwa nafika nikasema hiki kitu mbele yao ukisema nilikuwa kitu kadogo tu kama kadogo tu kwa sababu nasema hivi tunataka niseme peut-être bilikuwepo au ni vya mtu juju ni watu wenye kama mtu yuko on top kama mtu yuko na jina lake pale unaona kawaida mwingine wakati sasa nimeleta kulikoje zamani za kipindi hapa unaona kidogo tu unaona kama mtu yuko on top panafika panakuja watu wanataka kumexploiter kule jina lake walinyonya kisha wanatupa kisha wanajendea zake kwenye fanya hiyo inaweza kuziwa kwanza one yani hiyo tu kama na nyinyi biliwahi kuafikia kama bilikuwepo kwa sababu leo pako watu wako wanasema vitu tuko kuchata mnataka kutuprofite hivi na hivi acha sana kujibia ndio kitu cha kwanza kimeshusha wasanii ni wa journalist ndio
lakini mwenye ananisikiliza akielewa atajua kama wanashusha wasanii. Kitu cha pili, ndio uko rafiki yangu sana. Dio. Kuna vitu vingine kama ni interview unapaswa niambie tu kuna interview. Dio. Kama sio interview unapaswa niache nipite. Ndio kabisa. Na kitu cha tatu namaliza. Anamaliza hicho ndio cha tatu. Unakielewa hicho? Kandi ngahari ishoshi. Urazi mambo. Inyishu yishuye ni imwe. Inyishu yishuye ni imwe. Kandi irahwanye n'ivyo narondera. Gumuntu agaciro. Ukurabereho? Bisigura iki? Wowe nambo umaze gukora ibi ukagera aha. Umuntu agatahura ati uno mwanya jewe ngeza ha. Uravuga bro? Yavuze ati ikintu cya mbere cishe umusani n'umu journaliste. Ko umu journaliste ntagomba guha agaciro umusani. Sabitaho kuri yo karero nyine. Kuri yo karero niyo canza kuvyo Birman Boy Bob. Hariho parti zibiri. Hari vyo DJ Paulin yavuze ashikiriza. DJ Paulin ashikiriza ati uravyumva? DJ Paulin avuga ati jewe narashizemo imitahe muri no projet. Uravyumva bro? Narashize imitahe muri no projet. Birman Boy naye kavuga ati twebwe DJ Paulin ntiyatwubashe. Okay. Uravyumva? Cyo cyatanguye gute d'abord? Abantu batabizi kumbura. Ikibazo gitangura DJ Paulin. No, story itangura DJ Paulin atumyeho Chameleone. Araza ngaha. Hari muri 2022. Chameleone ajenga barakorana projet. Hama muri yo projet havamwo connection ya Double J na Chameleone. Haba bategura gukorana project. Uravuga bro? Bisiguri iyo connection urumva yabayeho kubera DJ Paulin. Hari muri ya misi ba Birman Boy ngo bakivana na ntuzengana bakiva muri Banto Boy. Urumva yuko umuntu ya create opportunity ninde DJ Paulin. Mugabo ay creatingiye abaririmbye nabo bamaze gukura. Uravuga bro? Kubera kijya gihe Double J na Kiriku barafite izina rininiya. Ahantu rero haca haba ino balance ni kumenya iyi opportunity creating ndai creating yende uwo muntu ndai creating ye tuza kubara nawe gute. Uravuga bro? Kwa hari abantu uzurabe kenshi harabo fuseve arank'abaririmbyi ushobora gutora akiri muto. Kamikuriza. Hanundi muririmbyi ushobora guhura nawe yamaze gukura. Mugabo uvuga uti ino opportunity ngomba kugira bisaba yuko uvanga irashobora kuvana nga yageza ku yindi level. Urabyumva nuko hari nabandi baririmbyi bayicreatingira. Mugabo rero iyo opportunity yabaye créé ku makuru ku mpande zose bavuga nuko harimwo parti imwe ya business na indi parti ya kiushikaji. Niyo mpamvu nampamagara yuko abaririmbyi baze bariga kuba professional. Ibintu byose baze bakora. Ari ikintu cha business. Ushikaji uterure ushire pembeni. Ko ikintu kimaze kujamo ibyashara. Kuko ura nk'ubu pour le moment hari kibazo kivuga yuko DJ Paulin ari $1000. Hari ikindi kibazo kivuga yuko Birman Boy nayo yagize iki? Ifise amafaranga yakoresheje. Yes, mukuri ha studio ama déplacement baravuga yuko batembereye mu bwiza baragira iki ibintu birebire sana uva yuko apo ni urazi yuko ari ama collab aba kuri kumusani ku vibe kuri yes ikora ko maybe mwamwumvise side imwe ivuga yuko yerekana yuko collab yabayeho twarihurije. Yes, yaramukunze yaramukunze kandi ivyo subwa mbere biba undi nawe akavuga ati narishe $1000. Urabyo? Rero ikintu rero je ncanza nkahagarara imbere. Entre ivyo bintu biramaze gusohoka maze uja kubuja film arabivuze. Ivyo bintu yego biramaze gusohoka. Ni ibintu bihari jewe ni ibintu bihari bimaze gusohoka. Ivyo emission yashiye kuri Buja FM. Urabyo? Mwabwa ati je nararisha no mafaranga. Undi nawe akavuga ati nanje narakoresheje amafaranga aya na ego serve umurimbyi w'umuprofessionnel wese arafise ibiciro vyiwe.
akorerako nta muri ibyo mutagira igiciro cyo akorerako umuntu yavuga ati jewe ukeneye collabo naya si ivyo gusa nanjewe hari abantu tuvuga tuti jewe unkeneye ukeneye ko nza mu bintu byawe naya najewe niwa umva unkeneye naya hari nuko wundi umuntu ashaka kuvuga ati bana Franiki bana twe turiyagira turabe nta ngorane urabibaga bro si ibintu biba hose urabyumva buri mwese ubu professionnel amaze kumenya ati ni muri ya genre ni hahandi nyine baririmbye bakura Chameleone rero afise management afise staff yiwe arafise igiciro cyo cya collabo mugabo urumva rero yuko namba projet yarabaye ahantu haca haba ikintu cy'amadidane ni ingene DJ Paulin afise projet na kote ya Birman Boy nabone bakagira projet nuko DJ Paulin ya uploadinze indirimbo na Birman Boy baka-uploadinga indirimbo ariko Birman Boy baya-uploadinze ubu vuba Birman Boy baya-uploadinze ubu vuba Double J gihagenda n'umunsi wa tournage twari kumwe nabo tournage yabo yabaye tournage yabaye c'était quand c'était jeudi buce bagenda yego tournage y'indirimbo yabaye jeudi kubera yabereye rimwe na tournage y'indi hari jeudi no oya yabaye samedi omengo ko ndibuka ari umuntu dufitaniye gahunda duhurira mu Kabondo bagire tournage isanga ariko baratourna iyo video uravyumva ni samedi passé uravyumva sasa mu bisanzwe uno munsi umuziki uri kurakura cyane ahantu magarara ntihagire umuntu agomba kwiyumva yuko game turimwo hajamwe ingimba entertainment yacu igomba guherera kuri microphone aha dutomboye two turagira ikiganiro hafi yo kwasokeye igihe cy'ama opportunity yava muri entertainment ngo attention muri entertainment ma opportunity yabamwe n'abagore barimo opportunity umunahura ni nkuko none Satubi ntiyagiye muri Europe acaza kaninga gacaga turabe nabibonye ku mbuga biyerera n'amafoto bibereye kujya iraha we bana ngo barinde Satubi agiye be nice nguyu bariko baramukabakaba sio mye niri bipost navyo ayibonye none ubu Satubi yasegenda afate kaja kajama cakarasa oya mugabo none umusigariye mu rugo yewe gaye oya none d'abord kwanza ntaho bandiswe n'abo bagize iki oya mugore nimuze mudezinforma abantu umugore ni nk'ugiye wawe wandikishije bamashamika yenda vyemera ko ari umugore wawe kandi ndavize ingorane je amaduko rigano ndiko ndagufata oza batwagiriza ubupiti wengira ngo maybe ni vibe ino energy nizo energy ngari je ngo ombe ngwa ino energy energy vemera ryose oya ino energy urengeje zibiri ucugumu urashukwa ucugumu ushaka umugore umwezi ibiri bisaba imyezi ibiri gusa nture ya gatatu ucugumu ushaka umugore yo barakaraba problem nimuzorenze zibiri please nimuzorenze zibiri notatizo yayo ucugumu ushaka ryose cyane gose mwihereza amazi ya life ucugumu ushaka umugore ndo problem mingo biranditseko ngibi ngahanya do not drink more than two urengeje ko ucugumu ushaka umugore ni Viagra ucupfa arundi muntu abonye utaronse ni ngorane we muri Burkina Faso bagana ubuyu wawe bwanyoye ibinini mugabe naco zikugira gusabira bisaba usuye kwa amazi menshi tushira mu ibarafu urumva manake hajya Satubi akeneye kuja muri izi monde zica ziba zo kwerekana umuntu afise inguvu gusumba uwundi ivyo bidusubiza inyuma nabyo tuje tureka ibintu bya entertainment biherere muri entertainment urabyo donc ntibijemwo iterabwo ibintu by'ikime ibyo twabihebeye baniri nati nibo nona ko biyo muri vacances witonde ubona ko bikuye no muri okay nyaje mu ba influencer ari yo mora yego guserera yeme no kaera ijya mpamvu ni fashe sivyiwe twebwe ibyo nirarafungishanya ivyo rero by'abantu bazanamwe ibintu by'igipolisi bagashira nk'ibintu by'ibiki simbizi tutahura nabantu umviriza yarasiguye igituma mu bisanzwe oya muri irebe byatuzanye best influencer numwe ni Jeon simbizi wase mavumba naje bazoye harimo bafani bafiwanziki b'influenciki igabwira oya ngundi uno munsi irige mu Rwanda muri kege durika mu oya bro ravye izina fanafise arifise
nari bisenga oya amaze okay isoko filime za fani zigurishwa kuri RTNB zigurishwa isoko ngende kuzigura kuri RTNB ngende kuyigura televiziyo buntu mu ndwi heze bero ko bahaye note zikwiriye zogira ngo filime zaba zuraje ayo n'ama contrat natwe gwa ama contrat natwe urashaka gusanga tubise ama contrat muga tutanavuga sorry navyumva bwa navyumva isawa twavyemera rindira gato ko influence umvise bita ko influence jewe nije mu influencer nga mu office sina influence gusundura okay bani gusundura ni ico cishushu yego canke oya sina influence nje abantu gusundura oya ni yego canke oya sinzabo influence ico kintu gusundura basi wacumva nyende gaterme gusundura none gashara undi muntu avuye ama ibintu biri oya ega sikibi gusundura bisigura gushika kuri objectif uramusi gusya ku ntego umva jewe vision yanje ni hajya kwatenya vision apana bimwe byo guha ikikwiya vision kaguma ari indoto no maka ndakigeze nagisunda ijambo gusundura nico gisigura gushika ku ntego gushika kuri objectif oya okay turekane ibi ego niko gisigura okay abantu sinabigishije gusundura moya mbiri moya mbiri byo nibisiguri moya mbiri bisiguri okay sawa niko ndakubwiye France sinabe influence gukora ivyunguka ivyunguka byo raba kuva ndabe influence gukora ivyunguka amaviza baronka everybody uramusi umuririmbyi asa ubona telefone bana koresha umwanya bite ndafise aka video ngaho kunuku nuku ngiyi 50000 nusumira abana ungirira aga poste kamwe byari bihari ibyo no urabiyo no mpamvu rero ivyo rero sadi umu influencer numwe wenyene mu Burundi yitwa Simbizo asema vumba tuzobiraba muri rero best influencer award aho bukera baratanga link ibizoba byose mutangure gutora oya tandukanya abantu bafise aba followers bafise abafana n'abafise abaki n'umu influencer wa vrai akoresha zino mbuga urabyo umu influencer wo kumbuga umwe numwe rudende ni jewe ukazotsindwa sawa rero nibizi nivyo ukunda notsindwa gute ni ba duheze ico sasa rero kugira ngo tubandanye Bujumbura urabyo uno musi urabyo uno musi abo bantu mwe nabo nk'abaneri bikurayo urumva impamvu nuko haba rimwe hagiyemo ingimba Sone Plus Entertaining DJ Paula na Billman Boy bisaba yuko kauli yabo iherera kuri micro urabyumva kuri micro bakadusigurira ati byagenze gute ibintu kuko twumvirije side zose urabyumva bose bari mukuri mu bisanzwe uko kuri rero uko kuri urabyumva hari abantu benshi mwebwe nk'itangazamakuru muba mukwiye kujya kurondera kugira babahereze uko kuri murafise DJ Paul ko mumutinya kujya kumwafronta mubaze neza ati w'indirimbo wayironse gute kandi ifo kumuba abagabo gucyo je Paul n'umuvandimwe uravyumva ari n'umuntu mwiza cyane gose Billman Boy je n'abavandimwe mugabo je uko ikibazo je nakibonye ingene coba gérer hagati ya Billman Boy na DJ Paul uravyumva nuko bose boraba ingene ikibazo bakijera kuri intérêt rusange hatagiyemo ingimba kuko burya reka ndakwereka ikintu kimwe MNF ntiyahora mu mpemba murafera mu mpemba ngo ndakwereke urugero guko aba entertainer bose ushobora kubona umuntu ari karagenda mu gusange bose barikomeje none uzi umuntu yafunguje MNF uzarinda ni amakuru ansumira apana makuru ni Bface on the floor. Je Bface yara telefone ndamubwira ati Bface ikibazo MNF nta muavoka. Telefone nazandura. Oya nije na mu telefone. Oya no nije na mu telefone. Basi ya mu telefone. Na twaravuganye cyane. Kuri dossier MNF twaravuganye cyane. Okay. Je na mu telefone. Kuko nije oya impamvu ari je na mu telefone kuba nije muntu wa mbere na telefone yambwiye ko MNF ari muri prison. Bamuteye kuri park. Dossier naragenda yumviriza. Uravyumvaga bro? Ndayumviriza neza namubwije ukuri iki kibazo urabyumva gisaba umuntu afise umwanya ukwiye kandi bi we kino kibazo yo kirangitse jewe MNF nije namubwiye ibyaza kubwira parki namubwiye ati wewe nibakubaza ati ubutungane bugusaba iki gati jewe sara kutaburanira ngaho
ko ari impanuro namuhaye kubera yari yitwariwe n'umuntu ubona yuko 100% n'abana kure yamurenganije kubera ndakubwiye ko meme na condition kugira atahe nuko acayimuka bisigura iki rero iyo umuntu arenganijwe akora ibiyago kubera nta butungana aba yakoresheje Jesse shobora kuzanga kubera ndagupangiye tutumvikanye kuri ibi nibi ukaca wumva ko solution yuko ari kumfunga no ndafise uburenganzira ari amadroit ari abantu benshi ngaho usanga bafise amadroit yabo aho rero nagomba ndakubwiye rero hari abantu rero usanga bagomba kunigirwa mu menshi kubera peut-être rero uyumva yuko uri iki undi ari iki nagomba ndakubwiye yuko ivyo bintu mu Burundi nibikibaho isifi gusa ko umuntu amenye iyo nkuru gusa ntitirwa hari n'abandi usanga ngo bagaca bagomba kwambaza nta rezo sosio ntaki twenyine ivyo nyine turamenya ingene tubiheza makare mu nefa bace bamurekura bifese namubwiye ati wewe bigenze uko ati umpete kararenganywa bagomba kumusinyisha ibintu ko pari ngo yemere ko umere yamukubise kandi atari ivyo baranga no kumviriza n'icyabona na kimwe ni hamwe nyene turabana beza tuvuga ati to turakunda nta jewe nababwiye tubwe abasani ntangwa ni tuba dushaka navyo kuvuga ngo urumva nga nta nimanza nyinshi tuba dukeneye twebwe asha tugeze twipambanira ubundi buzima aho nagomba rero guhagarara waruzi yuko Bface abafise connection ashobora kuvuga ati ibintu bikagenda kandi umuntu ibintu bikagenda neza urabyumvaga bro ico ni ikintu kimwe urazi yuko bwa mbere twora duca tugomba ukunukunuka ibintu birebire uko no munsi attention umwavoka je nagiye kuvugana n'umwavoka araho yarambwiye ati n'imiburiburi ai assistance umuriyoni sasa unasa mtu umpeti muri yarenganije ibereye ku munsi ku munsi ifitiye umugore ngari kari hangayikira uwo muri atawutoa haweze kandi reka rero umuntu apambane aho rero aho bifataniye rero nivyo hari nk'umuntu ushaka kuvuga ati je ivyanje nuko bano bapete uribuka dose ya Birman Boy nigeze kugenda igihe kiraho bigeze no bigeze kumufunga Double J cyagiye cy'abakongomani rero nanka yuko jewe naramaze kuruha singeneye yuko ama repetition y'ivyo bintu nyene mavyigaruka ubu rero abantu bamaze guca mu bintu byinshi hamwe usanga abantu bose baramaze kwikomeza Double J nabonye ko yanditse ati ngo ngo no cyaratuvunye yes bro tugenda kandi dushikibujumbo yego ntangora urumva aho ngomba kugera naho ntihagira umuntu abagomba yuko twirirwa turasokora inzara urashobora gusokora izi nzara undi agasokora inzi mugaca mugomba kumarana amenye y'abatwenzi nibo tuba turiko turagira iki turiko turiya ahubwo rero izi nguvu dufise izi nguvu zo duzikoresha kumaka nka yari yabaye kuri MNF Gym na cyera urabona ko nanditse post ni Fabirov nawe nunyereke nawe ko kaze genda bambanire Berry Chris kwa abo Berry Chris nuko dossier igeze muri Senare nuza yarafunzwe kumva z'amatohoza uravyo ya Berry Chris yaramaze gushika muri Senare kigesho yarafunzwe kumva z'amatohoza inde Berry Chris oya byarahinduza amatohoza bagufunga pendant 6 mois 6 mois oya mvuza amatohoza ni 2 semaines hama kubera ni parquet hama Senare cifata ingingo bashaba baragufunza ivy'agateganyo pendant 6 mois amasimu mani birebire niyo mpamvu ibintu by'ubutungane bro n'izindi affaire sasa ikintu rero rero ni kuri dossier ya DJ Paula na Birman Boy ntihagira umuntu kwera bose je nivyo nabwiye abantu ati abantu barinda baha amaviza niba bari abana nabone barikomeje urabyumva ukora kwikomeza ntihagire umuntu acagomba kugukoresha ino undi agomba kugira uko ahubwo iyi saga je mbona umengo byo bavyiza ikoresheje muri promotion y'indirimbo ubujyaja bwa mbere umiriza ubujyaja bwa mbere muri ko muragira ni ingene ino saga urabyumva aho perhaps yavuze yuko ikintu cishe ino entertainment y'abanyesha amakuru saga muri ko murayigirira ama group ya WhatsApp ni muivanayo urazi gendira imigane baba nini ya cyane gose no mu karere cyane muriko muraterana induru muri group ni mukeneye no kubisohora ivyo muri group ni bisohoka ariko singiza genda ubaze nani Paulin safi Steve uko bye nakuona papa ora ngore indirimbo kera urabyumva genda ubaze Paulin mubaze uve kwa DJ Paulin ubaze akimoza uvuye kwa Moza araguha makuru yiwe uvuye kwa Moza genda kwa X Factor X Factor n'umuproducteur ameze guki ari very humble we ari
X Factor jewe umupeti wanje ndamurungitse gukora indirimbo kwa X Factor yamuhaye rendezvous ya midi iyo midi niyo nyene urengeje ko n'umunota umwe umenye yuko bihaye uko niko X Factor ko urumva none yuko X Factor yovugisha indirimbo urabyo mugabo lo fait que na Kim yafashe indirimbo ayihereza sanga ariko arakubona ngaho urabyo lo fait que Kim yafashe indirimbo no X Factor umva yahaye indirimbo Kim Akim nawe ahereza indirimbo DJ Pole bishobora ko arandi masezerano twebwe tudashobora kumenya ari derrière y'ivyo bintu bon Moza yarabivuze nuko nyene ibivugiwe muri groupe bidasohoka mugabo Moza yatanze umuco w'ibikwiri ariko kandi gina muraba indirimbo yitwa Singo kwirarana kwa Double J ni indirimbo nziza indirimbo iryoshe ariko na Jose Chameleone kandi yarimvye n'ikirundi Chameleone kamembe n'ikirundi kagira kirundi ni Double J yakimwandike yes yarimvye ikirundi ciza hama kandi DJ Pole no nkuko abivuze ni umudandaza mwiza adandaza umuziki ndondo uno munsi afise abaririmbyi afise Chris MB kandi Chris MB ari namakuru avuga yuko ijya ndirimbo ya Chris MB muri gahunda bari kurikorana na Double bari barayikoranye iranahari ya Double J na Chris MB urumva yuko ari twazi kwizo sagabwo zahere kuva kabo cenda vyibuka urumva Chris MB barafatanye mashati na kiri kubuherutse kubera ko Chris aramahera ya bon bari bavuganye collabo mugabo menya rero yuko rero aro projet rero ya Chris MB ya Double ya Chris MB na Linoji yari ya Chris na Double J ni nkuko ko Akimozi ndirimba arayifise niko nabandi bacayivugisha urumva imwe tuba tugiyemo tureka rero ibi bya izizuguru urayiwa dushikira abahungu gusa izisaga zameho namba tukatubana ariko sanga konte tuyimarenga yes ariko kandi rege n'amandirimbo nziza cyane gose ukomeze kubashikira bari bacu birimani boy bunye bariye bo ibikorina bareba fotoshop bareba ibintu bimeze neza cyane gose please tubashigikire abari bimeze neza abari bakora neza ibikushike ndabuye tubashigikire muri rusange yes tujane rero tugiye Bujumbura ama bimezanye n'ubuzima bw'uno munsi umvoroga bro wano ko tuyagiye ngaho umwanya munini urumva roga bro mu bisanzwe izisaga yaba mwebwe abamenyesha makuru muzi profit wendi baza dernier manino nakubwiye yuko mu Burundi ataba journaliste d'office dufise abantu b'abanyabwoba baba YouTuber urabyumva dufise abantu baba YouTuber batazi neza uko iyi saga yonyene iyi saga yonyene iri hagati ya DJ Pole kubera Pole umenye yuko ibiteramo byiza byo nyabyo bikogwa na DJ Pole nubona yuko ino bifu ingorane twebwe nitugira ibintu byunguka bro niyo ngorane dufise urabyumva iyaba iyi saga mwayikoresha nk'inzira yo provoka igatuma DJ Pole ategura igiteramo cy'iyo ndirimbo akaza kuba fresh uravyumva mwebwe muca muguma hiyo mu gifuri ori tangazamakuru yaronse inkuru yomara n'indwi zibiri uravyumva murafise ibyo DJ Pole yavuze murafise kunuku indirimbo yasohotse murabizi neza amajamo menshi uravyumva ubu nyene tuvugana oya nababene byo ntibibano nimwe n'umumesha makuru ni ngombwa usaba uruhusha ese ibituruka turavuga ngato abasabye uruhusha uzorindira yuko amakuru avuga ibintu baguhereye uruhusha numva ko ari giturire uzoba wari cyanazi umva ntiwari ukazorindira yuko ibintu uzobivuga ruko bakubwira nuko bazokwempuza ibyo ugomba kuvuga fata umwanya wanarize uvuga ibintu uko ubibona tudahendanye nko DJ Pole gutegura igiteramo cyane umwaka n'wese yalo kuki mudakreya impamvu za mbere mwari gukreya ni isaga nyene kuza industry bro abandi bantu barose opportunity ya bifu ari umwanya mwiza wo kuza game memwe bwenga muronse bifu numwanya ngo yanga ivyo ngo tubireke urabona ngo si byiza gute ntiwiteranye n'umuntu umuze none ntiwiteranye n'umuntu gute okay wowe utangaye kumva bifesi tuvugana alors kubera ari impamvu nyamukuru twateza kuvugana dansoka umpeti wari mu mimba
hari impamvu iyo rero impamvu n'ivyunguka ni intérêt rusange mugabo intérêt yo gukuza igego urabyumva hari abantu tutonicara ningaje mbora ngo nari natigere twahuriye muri tournage na Pasi Yitwa Disant. Ya Pasi nzitona. Yabereye kuri nati rero mukwereka ko ari umumesha yaje afise Probox ifite amapine ari ku isima. Izina ry'igenda akazi ariko ni akazi. Je ntavyonzi. None imodoka y'akazi ipine bashira ku isima. Kuva ryari ipine baromesha isima. Urabyumva? Yaje na Probox iri ku isima. Mugabo rero mukunyereka ko ari umumesha acayiparika inyuma yanje. Urabyumva bro? Ntangorane. Mendaraba ati nurajyana imodoka ijya Probox. Ifise plaque ya IA ni yande. Wirito atambwira ngo ni ya Neri. Nirasiga afise imodoka. Sawa ntangorane. Avyo? Amafaranga ari kumwe n'umuzungu. Ntangorane. Urabyumva? Rero acayiparika inyuma kugira anyereke yuko nawe nagize iki ari umumesha. Urabyumva bro? Sawa. Abo? Rero ubu uyi game turimo. Ubumesha bwa nyabwo. Urabyo? Ubumesha bwa nyabwo. Subu bwo kwerekana yo kuri gihangange. Gihangange tuzokimenyera mu vyunguka. Bisigura iki? Twarabonye ivya DJ Paulin na Karabasasi. Kuri Beautiful ya Medi. Urabyumva yego ijyayo vraiment ni DJ Paulin yayikoze 100%. Bana Karabasasi yaragerageje kuyigira gwiwe gushikana ngo what up? Mais twarabyumvise neza ni projet sigwawe ni ya Paulin. Twarayumvise MB data on low na Medinyen ni DJ Paulin. Twarabonye izi zaba Juno na Vin nacho ibyo mu Rwanda bakoranye urabyumva so bwabo nacho so après abo barimvyi bose bakoranye na Paulin mu nyuma harabaye saga mwene urabyumva ntangorane ubu rero izi saga zubu zo muri 2024 zibisaga zivyunguka uno munsi turi mu gihugu gifise vision turi mu igihugu kiriho kiriyubaka igihugu kiriho kirubaka ama entreprise harimo nizi rero n'abaririmbyi ntibosigara inyuma umutahe wa mbere w'umuririmbyi nuko abari karavugwa urabyumva bro umuririmbyi rero mu kuvugwa ni izo saga urabyumva izo saga rero nitusubire kandi kuzubaka nk'amasaga yabayeho aho hambere kwera amasaga yaho hambere yari amasaga y'agasumba kandi akaramira ubu rero umenye yuko ubwo busumba abandi ubu buramirana ubu n'akagisumba kandi umwese afise ingufu niba mucanje hagati nkababwiye ati bangwe nimumarane rero ikintu gica kiba ni cyahe ko dufate nk'ubu nka badabo bafise genge urinzi wano umuririmbyi nasubiyemo aronka visa akaja ibura yakagaruka umuririmbyi uramutinya hari ikintu kiba kinyegeje hari ubundi buzima kuko hariya iyo ugeze kwanzibura ikintu ca mbere abantu ba mbere uhura n'abantu bahunze n'abandi bantu bagiye barakwereka ibintu ngo urabona uko nuko igugume nga ndabigufasha impapuro sivuye ibintu mwene ibi amatentative aboneka ni menshi muga urinzi wano umuntu abirengera anaenda anajirudiria hari ibanga riba uwo muntu si umwana wari ugomba rero gufata ivyo ubona uko ibintu byari biri muri 2018-19 siko biri muri 2024 abaririmbyi bamaze gukora ama opportunité menshi cyane atuma baba abantu bakomeye ni binakubwiye vya exemple byo mu butungane bwambi urazi yuko twagiye ikibazo direct twaba tugiye kurondera mu avoka twaba tugiye kugura metre muvaye kubera kumugora cyane harageze igihe kivuga ati yararushe ubu jewe n'ukuri kimana metre mibwa ku telefona metre minye na mu telefone iba ari dossier ikomeye mvuga ati iyi ni dossier kabisa isaba amategeko muga dossier y'umuntu yarenganijwe ngo naciye ngo byagenze uko ngo twibomanye ngo amutuja kumfunga oya iyo dossier vraiment kuri kwimana hari abantu ngaha bikomeje yego ushobora kumuraba gusa gute ubwo nyene agace bana
oya iyo inzu nizigipfu iyo rebeze kandi ubwo budosiye ngo naremangiye umuntu ngo hamangura frigo nk'igihe minavyimba iyo nukuri kimana navuze ati no mupeti ego gufunga umuntu n'uburenganzira bw'umu office ubwabo uburenganzira bw'umufisi bya vrai nese akazi kiwe kurenganya umuntu n'uburenganzira ega hari abantu niyo mpamvu mu mategeko ari icyo bita abus du pouvoir gukoresha ububasha uhabwa n'amategeko y'urenganya umuntu bibaho none umupolisi aguvuga ati hagarara ikintu cya mbere ko urahagarara mugo umupolisi arafise inkoho akeneye kurasa arafise gukurasa amategeko asigaye amurondera mu ariko nta burenganzira bwo ntabwo afise mugabo urumva we ku gatwe kiwe arafise gufata iyo ngingo amategeko asigara amukurikira kandi ikindi arafise uburenganzira bwo kubwira hagarara ubwo ntafise uburenganzira bwo gufata mu bisanzwe nta burenganzira ntabwo afise mugari hari abantu rero baca bibaza ati le fait que amagari tata n'umutara afise n'ikinje non c'est pas ça ivyo hari ibindi bintu bimwe mwe twamaze kurengera je kugira umfate ugomba kuba ufise umutara ata ufise ndahubwiye ati bana mze baba kajaye na mama yako uko bamvaga bro ivyo izo ningingo ushobora kwifatira wenyene nk'umurundi kuko niyo mategeko nicavuga uravyo rero niyo mpamvu vuga ati ibintu by'agasumba kandi kakamira muri entertainment ivyo bishahisha uno mwanya rero let entertain the game uravyumva reka izi saga ziba uravyumva namba double J na Kiriko basohoye ingoma supporting iyo ngoma na DJ Paul si avuga ati ingoma ni gwanje poa daba avuga ati ingoma ni giwe poa hama amaherezo y'izo saga zose onfekwa turabera ikintu kivyunguka dufata par exemple nkaje urabona yuko iyo saga iramaye akazi none tuzoguma twunguka twengene mugabo bo burumva bageze ku yindi step nabone namba naje se mavumbu no mushinshikirwa avuga uti reka nje kuri African TV nje kwakorera ivyunguka kuri no saga baranipa akazi bisigura hari abantu cyane cyane usanga hari abamenyesha makuru ba kera bacitega imishahara amaradio yabo baba hari n'abandi bamenyesha makuru ubu bahembwa nivyo bakoze rero bamwebwe upambana muhembwa na content nabyo n'abaririmbyi baramaze kumenya ko content zabo zibabeshaho niyo mpamvu nabone aba baririmbyi ntibaze bahendwa n'abamenyesha makuru bakorera imishahara oya kwera bajya iyo nkuru barabitinya kwera nta byunguka bo bayibona hamwe ko no ku radio ko d'abord bo nta nama preve baba bafise bashobora kuyivuga mugabo mwebwe kwiga kazi kandi nabone mbumvishe yuko nabone baje mu kazi ko nibayitegurira project bagategura nka show cyangwa ni mwenyene muzo gisara urumva ko ndarabasingira accident urumva mwana bamesha ngabambagira amakoti mwe yumva yuko ari mushikiranganje nagurura bigendera urabizi neza yuko Imana yaruremanya amaguru meza kiragenda kwa yanifimye bara alezi arakwambia cyane ku amabagabo abandi mwahemuka amabagabo bamese bahemuka ngo nitwebwe kumwe mwakwegewe nabigiye mu gisagara arabiyuwa bye aracamenya ati iki kintu nza kucamba n'ijipo imeze ukunda ipasuru ababizi abigira bizi bon reka dusubite Jepole ndetse na Billman Boys kugira ngo kiye kibazo bagiheze oya ni bagiheze dukora ivyunguka wa VP ahubwo abantu bagende barabizo ndirimbo nibayisanga kwa Pole bayirabireyo besanga kwa Pole ntiyayisohoye okay bagende ro barabireyo bagende bayisa hafi amezi 10 yara uploading Jepole imaze amezi 10 yara upload mwebwe rero ngamuraronsa akazi ejo nka African TV genda murondere Pole abaye exclusive interview sure munyuma Pole mugomba il paraît que DJ Pole yarayitanze kuri Buja FM iyo exclusive nikenewe kandi kuri Buja FM iriho genda murondere expect abahereza umuco ababwire ingene iyo ndirimbo bayikoze bashobora kubahereza umuco uravyumva expecta warishwe nande kita ninde yakoresha kuko amakuru mfise nuko hariho ayo DJ Pole ari yarishe kuri je hari indirimbo bari bakoze ubwa mbere yego kwa kuri musanzwe yakozwe na kuri chose kamwe ntiyayikunze aca ahitamwe naho hari kibazo hariho yakozwe na expect yarishwe na Billman Boy hari yakozwe na yari kogwa na kuri yarereshwe na DJ Pole dansoka urumva yuko iriya yande parenthèse 2 amakuru mfise avuga yuko bana hariho ijya visualizer DJ Pole yakoze ijya y'amadesiane Billman Boy ntibigeze bayikora kandi amasezerano bari bafitaniye entre avuga yuko video yo bayikora ijya kuri account yande DJ Pole menga ivyo byose biri muri 2022 on est en 2024
mufise akazi nk'amenyesha makuru genda mukora amatohoza. Yes, merci beaucoup. Genda mu ndirimbo ya DJ Pole. Ya Double J. Itwa Sinokwirarana ari kumwe na Jose Chameleone aho kandi mwihereza amazi live n'amazi meza, amazi atanga ubuzima ya testing kuko ntuzicuza. Akantu ka mbere wagiye gutestinga naka ku bagabo murabe. Jewe nari maze iminsi mfise ibibazo. Amazi y'ibibazo byo mu rugo gasimba. Amazi y'ibibazo byo mu rugo. Kanyerega kare karahetse. Mais boro vraiment ni fast boost. Urazi ikintu nkundira ama produit yose bano batipe. Urazi mema yako na Sapporo yarimwo ibore yatuma ibintu bigenda neza. Muri make barakwibutsa umugabo ateherezwa kumara umugabo. Iyi bore irakwibutsa yuko uri umugabo. Bayita life energy. Energy drink. No life energy. Bako n'ubuzima buguha eba. Ubwo mumeze neza. Life energy. Yes, genda ku mabotike yose ukabona ugasaba energy bakaguha itari iyinya siyo ucuba subizo bwati genda munangure yitwa life energy iyo muri life bagende basabi yitwa life energy. Yes, iyi ni yoyo kandi iriko n'icyapa cya BBN. Nazo subire ko babenda babahereza ibi amazi nanye nakicyapa cya BBN made in Burundi. Made in Burundi. Yes. Kariko made in Burundi ikorwa n'abarundi. Kandi ni original. Atansi uzorabe urabona ano macupa yabo. N'amacupa yabo deja. Ni machine si zimwe bandikisha irangi. Ni computer. Yes. So ndo hivyo jewe murazi ko ngoresha ibintu biri original gusa. So katurabe rero ngaha ni mubambe turi. Yes, so God bless you. Mutemwese mwadukurikiranye. Ni Bujumbura. Igalilaya. Turi muri Yerusalemu. Turi aho bita Jerusalem. Turaho bita Jerusalemu. Rero turi Yerusalemu i Damasiko. Kandi twe turi free. Dufise umwidegemvyo. Udasanzwe hama nta kindi kibanza kiryoshe kuba amatara Burundi. Nawe wagiye kurondera amahera muri diaspora. Nabizi kuza kuyarira mu Burundi, investisa mu Burundi. Urabona kagajama ko bakamanitse. Warateye induru ngo bakagabiye televiziyo. Mugabo ijana amateka gari karakora. Bwa mbere abarimvye ba mbere baronka amawadi kera naco babaha. Barabaha naga televiziyo bana enjoy. Mbaga televiziyo Fernando cyenda yimugurira. Nigire muhera. Vya vrai nigire muhera. Yachaye gurya arakubitse sana. Ga Fernando atagase mu nyuma. Ijyago kumengo ni smart mind. Ni Samsung. Samsung. Vya vrai yamuguriye Fernando. Sinavyense kuri Facebook. Kandi ni sawa. Niko yarakubititse barasani babayeho neza uno munsi. Baratagaze. Fernando ari muri batanu bambira babayeho neza ubu. Yes, ametano babayeho neza. So merci beaucoup mwege musima dukurikiranye ku chaîne yacu ni African TV ndagusaba kugira subscribe. Mahu bagende ngahasi. God bless you. Be subscribe. Merci.